kuri irya mbere nyene ryaje sawa nomboze kuwa mbere baturonderere inozenya ya foto ya Vitaro baturondere foto ya Vitaro yari yose ari mvugiriza iri rya mbere nyene ryaje ubwo nimba dusanga ari rya koca ni rya koca ariko ubutumwa nibwo bwa mbere dukeneye kumviriza ijwi rya mbere ryaje irya mbere se iryo rya mbere nyene ryaje ambabare tugahera kuri iryo rya gatatu ko ryo numvise ari sawa we numvise ibyo ushaka oya nta kibazo shaka uhere kuri iryo rya gatatu ikibazo nuko reka tubanze twumve koca katubanze twumve koca icavuga imbere yo guhaguruka ngabago equipe ya Vitaro Football Club baricana mu gisagara ca Makamba kuri Nkuruzi za Peace Park Complex Stadium nabonye Aigle Noir umuriro wo bawatsa ku mbuga zabo ngurukana bumenyi ku bijanye na match bakinye ni equipe muri Coupe du President ubwo baheruka guhura bakuramo Vitaro bayitsinze igitsindo kimwe kubusa cyo mu rukiro rwo gusubiriza mu kiro rw'ibanze banganije kimwe ku kindi koca aravuga iki muzotangurira iburunga muzora na Aigle Noir Umukuru muzora ko demikira ko president Mwitegure murakoze kumbaza ico kibazo uko nabana bivuze igisi yose kubangishika muri Vitaro abwiye kwihangiro ari gusubiza ikipe Vitaro mu mahigano mpuzamakungu kugira n'amanteguro y'indi migwi dura nayo n'ubu umugwi wa Aigle Noir turaswara mu bikomeye twawiteguriye kugira n'amanitegura twege match zose tusikina nka finale hanini rero runo rukino tugiye gukina ni ale tuzokinira wabi Makamba urasiko Vitaro ari umuvyeyi w'indi migwi Vitaro na hantu na hamwe ushobora kugenda nturonke abafana ahubwo turamagariye abafana bari hariya Makamba bazoze kudushigikira kugira turabe yuko tutahukana intsinzi mu rukino rwa mbere abakinyi bose barakwiye nta ufise imvune nta mukinyi n'umwe afise imvune bose barakwiye kandi bameze neza cyane ego turafise match tariki imwe ejo Makamba turafise na match mardi i Bujumbura abafana bo muri Burunga babwiye ko ari benshi n'abafana bo muri Bujumbura yagutse ubahamagariye iki ko twamaze kumenya ko ibiciro ibihumbi 200 ahasanzwe 220 30 50 na tika sponsor ya desa narimeje kubivuga nti Vitaro n'umuvyeyi w'indi migwi yose nta ntara nimwe mugendamo ntusangeyo abakunzi ba Vitaro nibaza ko hariya mu ntara ya Burunga dusanzwe dufite abakunzi benshi kuko kanasi naho tuzohora na Aigle Noir dusanzwe dushuditse nibaza yuko twosaba abafana bakaza kudushigikira urukino rwo rwa mardi tariki 5 dusaba abakunzi bacu bari mu gisagara ca Bujumbura boza kudushigikira kugira turondere qualification tuzoshika muri finale kandi twongere tutware kino gikombe ikibuga gikunda kugorana Nkuruzi za Complex nk'umugwi wa Vitaro mugiye gukora iki kugira ngo muze gutsindira n'umugwi wa Aigle Noir kuri kiya kibuga je nibaza yuko fazile turu twakinye na Aigle Noir yadusinze n'ivyo ikimwe ariko ubu nibaza yuko twarahinduye kanasinde match ya mbere twabwamenyeranye na Fisana bwamenyera abakinyi ariko ubu nibaza yuko kiya kibuga ahubwo twege nico dukunda ibibuga vyagutse ibibuga cyagutse kiratworohera uko twiteguye nayo objectif yacu gutwara kuri president nibaza yuko ejo tuzoronka intsinzi imana idushoboje ibibuga vyagutse biramworohera ibibuga vyagutse biramworohera ariko yatumiriye abafana ubwo jewe ntakuru twobijamo ntarumviriza kanako abafana nabo babivuga kwiki abafana babivuga kwiki nabo ndakanda kuvugiriza nako ndumufana wa Vitaro ndamaze nk'imyaka 32 fana Vitaro kuva ku stade FBFP ubwo wa Vitaro ugiye guhura na Aigle Noir wumva gute urizeye yuko umugwi wawe ushobora kuzanitsinda nukuri ndavyizeye cyane kuko mbona amantrema amaze imisi bagira n'ingene mukoca amaze imisi bagira entraînement intsinzi kama kawaida mwebwe nk'abafana ba Vitaro ni kimwe mubwira abandi bafana mugiye gusanga hari imana icyo tusaba abafana hariya tubasaba ko bazoza ari benshi baze gushigikira umugwi wa Vitaro kuko hariya nzakora amanota 3 ine Bujumbura hari urukino rwa retour mufiganiye na Aigle Noir muzoca mwiteguye gute ko muzogenda hariya ku kibuga cyabo naho mwiteguye gute kubakira iki mubwira abandi bafana bagariteguye
icyo tubasaba abanyabujumbura nk'abafana ba Vitaro ibitegura kuko turafise urubanza rukomeye cyane ku munsi wa kabiri naho nyene dufise intsinzi ngaha kuri stade Intwari. ugerageza kuraba ubona Vitaro izotsinda bingahe? Ni ibitsindo 3. Yes. nakunze intango nakunze intango kabisa uno muko Vitaro umurongo uraka Patrick uri umuntu aya Jesse ngorana mubi cyane Gerageje kurabona muzotsinda bingahe 3-0 imbere ya Aigle Noir ubwo avuze 3 gusa avuze 3 naho byaba 3 kuri 2 ariko ni 3 naho byaba 3 kuri 4 nta kibazo ariko abasi batanguye bacokana na musumari wa moto kuri iyi match wibaza ati twe turayitsinda abandi twe turayitsinda musumari wa ya telefone n'umuntu yari kureka ya telefone kabisa tunamushimira none se ba telefone eze batarambwira ko narongoye ikiganiro neza uyazokubwira ko nishuye ideni azokubwira canke wamubwiye ngo uzocuguma hano hafi nk'igihe kirekire gatoya umunsi na kirongoye ko atatu yavutse nawe ariko yiyemeje ko azorimba ururimbo rw'igihugu Burundi bwacu mu ndwi shamba barira ntaza kwishana ariko Vitaro Football Club equipe ya Aigle Noir Football Club na Co Sport Club bagiye gukina match mu bigaragara canke mu bivugwa n'abafana iyi match no muri noneho ni hagati ya equipe ya mbere muri championnat na equipe yatsinzwe match imwe gusa mu match 16 iheruka gukina muri championnat Primus League. Iyi migwi ibiri igiye guhurira mu kibuga kimwe ku munsi w'ejo match murayibona gute? Umuriro uraka equipe ya Vitaro kura y'intsinzi kw'ikibuga kigoye mbega Aigle barongera bisubiza iryo kamba ryo kongera kwerekana ubushobozi bwabo. Nabonye Reverian ndi kuri usanzwe arongoye Fondation Pax Burundi avuga ku rubuga rw'atema amafaranga ya mbere muri yahomvye ariko kandi tworamuka tunatsinzwe muri Coupe du President tuzomba yandi menshi. Mega Vitaro hoba hari inguvu bafise zo kujana kwa Aigle Noir bagatsinda iyi equipe canke ku ruhande rwa Aigle boba bafise inguvu zihagije zo kuza kunaniza Vitaro na cane nyuma ya match batweretse hano batsindwa na equipe ya Vision muri championnat ya Coupe du President. Je ngiye kuraba ni ibintu bibiri ndavye Vitaro mumenyereza icavuze neki ari baheruka gutsindwa inyuma yo gutsindwa na Aigle Noir basubire gutsindwa na Message Ngozi na Message Ngozi ubona ko tari gutsindwa ko muteri bashobora kuba bariko baritegurira urukino ko ni match batsinzwe ubona ko bashobora kuba bari bayihevye ntabwo fise abakinyi bawe ba mbere ngo abari bo batangura mu kibuga ukabona yuko bashobora kuba bari bayihevye match. So jewe mbona rero nka match iyi match barayiteguriye abakinyi bamwe na benshi bararuhutse. Kigira kabiri ni equipe ya Vitaro mbona igiye gukina na Aigle Noir 1 bagize yo avantage yo guhera hanze hanyuma bakazosezereza Bujumbura. Hari approach ugomba byanse bikunze nubwo nariko ndavuga mu kanya gaheze ko match gitsindo cyo hanze nivyo mu Burundi ntaco kivara nkuko amategeko y'inotoronwa bivuga. Gusa byanse bikunze approach urosereza irita hanze ubufisa ayo mahigwe yo kuzitwara neza muhira. Twarabibonye Paris Saint-Germain igenda kwa Real Madrid hatsinda ibitsindo 2-1 match ruturu nubwo yabagoye adu urabona ko bahavuye amahoro. Ya navuga ko ni birago none bari avantage cyane ngaha mu gihugu cyacu cyo Burundi kuko ama equipe menshi cyane ya ruguru ariko ntafise abakunzi bayo basanzwe bango bari muri ziriya ntara ugiye nk'Igitega ukuntu usanga Musonga tifise abantu bayo hariya ku buryo bigoye kwitsindirayo ugiye Muyinga Ingoza amakipe yo mu izo ntara ukuntu iyo yasanze muhira abafise izo nguvu zo kumva ngo turi muhira dufise abariko abakunzi bacu bari ngaha. Ni match ya Vitaro Vitari mu guhera mu ntango z'igikombe Citiriwe Umukuru w'igihugu
ni bamwe novuga ngo nabo nyene ubwabo bamaze kwiremamo icizere baravuga ngo tugomba kuba dutahukana igikombe citiriwe umukuru w'igihugu co muri uwo mwaka wa 2026 kandi ugerageje kuraba novuga ngo performance bagize muri phase retour ekipe muri phase retour imaze gutsindwa match imwe muri Primus League Burundi batsinzwe na ekipe ya Aigle Noir ariko kandi bari bamaze inkino zigira kuri 16 kuva batsinzwe na Aigle Noir badatsinzwe na rimwe uteranije ko novuga inkino bakinye muri Primus League ugafatanya n'inkino bakinye muri Coupe du President mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu batsinzwe na ekipe ya Lomesaje Ngozi baruhuriye abakinyi bayo bamwe Jamari Harimana ntiyarahari Shabani Zokora yinjiye yasubiriye Saidon ntibazonkiza siho yarari nova ko ni match bisa nkaho gerageje kuraba bari banegrije même si twari twumvise ko objectif yiyi ekipe canke y'umumenyereza wa Vitaro ari kugomba ko ekipe ayishikana muri ekipe zine za mbere zigomba kuba zirangiza muri Primus League Burundi nova ko rero bagiye guhura na ekipe yari imaze inkino hafi zigera kuri 39 batariko baratakaza muri Primus League Burundi uteranije ko n'inkino 11 bamaze umwaka kweza badatakaje kuko Aigle Noir uyu mwaka ari maze inkino zigira kuri 28 itazi citwa gutakaza urukino canka amanota agira kuri 3 nabako rero bagiye kuba bahura n'amakipe abiri yose bisa nkaho bamaze igihe bari muri performance nziza Aigle Noir nivyo nyene zizubu nyene zirenganye batsinzwe ariko novuga ko bose bagiye guhura bafise match bose batakaje muri Primus League Burundi ekipe ya Vitaro yatakaje kuri Message Ngozi yatsinzwe na ekipe ya Message Ngozi kandi nayo nabwo twavuze ko ruhurira abakinyi niyo yindi bazohura burya no harabo yari yaruhuriye kandi batagwaye ngacigenda ukaraba kandi ekipe ya Aigle Noir nabo baherutse ko batakaza kuri murkino bahura na ekipe ya Vision bivuze ngo na ekipe yose yaramaze igihe atari karatsindwa haba muri championnat canke mu nkino bariko barakina ariko baje nuvuga ngo bagiye kuba bahura bose mu nkino za Primus League zo kongera 29 baratakaje ni igikombe citiriwe umukuru w'igihugu kirimo matches za Arena Tour bashobora kugenda hari Makamba bagatsindirayo ariko kandi nuvuga ko ari advantage kuri ekipe ya Vitaro Vitaro buri gihe iyo bagiye mu ntara nyinshi zitandukanye baravertiza ko bagiye ni ekipe nuvuga ko inyotewe igikombe nyuma y'ico batahukanye basohoka bakagenda bagahura na ekipe ya Yanga muri zinkino nyafrika nibaza ko benshi bavyibuka nibaza ko nimwe muri match nziza canke muri affiche nziza ziri muri kimwe ca kabiri gishica nyuma ni match rene bavuga ko izoba ku munsi wejo umunsi wahari w'abakozi n'akazi izoba igihe cy'isaha 9 kuri stade novuga ngo NPPC isanzwe iri mu ntara ya Makamba nuko rero rukinzo nabo barakina match muri Coupe de President ariko mu kanya turagaruka ko nyuma yo kwakira abatumire bacu buno munsi Canal Plus bagufitiye amashusho meza